Ndabaye ikaze mu gano c'amasengesho mushizo na mwene so Habimana Jibril. Ono musi canke indwi zigiye gutangukiye kumara imitsi ko turavugana kuri teme ivuga ngo guharira. Mbega uri kurangukiye no musi uraharira? Mbega guharira niki? Guharira no kurekurira canke kureka gushavurira umuntu yakugiriye nabi canke umuntu yakurenganije. Ushobora kuba muri no musi canke umaze iminsi hari umuntu yakugiriye nabi. Hari ikintu yagukoreye kitameze nabi, mugabo wewe ukagumiza mu rurazi mutima wawe wishavu y'uwo muntu yagiriye nabi. Rero iyo uvuze ngo uramuhariye nuko ufata ingingo yo guhagarika gusubira kumva iryo shavu, urafata ingingo yo guhagarika gushavurira umuntu. Rero uguharira no bivuga muri amajambo ko ari uko onye. Rero nagomba tuvuge ikintu cambere cyo guharira. Teme ya mbere nshaka tuvugana no munsi vuga ngo imbabazi z'Imana. Ndishobora kuvuga guharira tutavuze imbabazi z'Imana twagiriwe. Twege twizera ko izo mu bwacu hari imbabazi twagiriwe. Izo mbabazi twazigiriwe turabanyavya, twazigiriwe twaravuye ku Mana, twazigiriwe hari ibintu twakoze vyitwa yuko udashobora guharirwa, mugabo Imana iraduharira. Nama dusome muri Banyefeso igice ca mbere gura ku murongo w'indwi haravuga ngo muri we niho duherwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharirwa ibicumuro vyacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. Biritubwira ko ngo muri we canke muri we muri Kristo Yesu niho duherwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharirwa ibicumuro vyacu. Muri Kristo Yesu niho twaronkeye imbabazi, niho twaronkeye guharirwa. Mu yandi majambo twahariwe twarabanyavyaha, twahariwe kandi twahariwe atani imbabazi twasavye. Imana iraduharira, iritwitangira imbere. Bibiko Bibiliya yavuga ngo ingero y'icaha n'urupfu, wariko ingabire y'Imana ubwingo budashira. Imana yanka ko dupfa rubi, iraduharira. Uri kurangira no muswe gutahura yuko wagiriwe imbabazi n'Imana. Nimba waragiriwe imbabazi n'Imana, nawe utegeza gutanga imbabazi, utegeza kurekurira abo bantu. Mu yandi majambo Imana yaribagiye ivyo twayikoreye, yaribagiye ibigabitanyo vyacu, ariko irabihanagura, irabikuraho ku buryo ibonye umuntu yizeye kisonga mu bwayo imubona nk'umugororotsi, imubona nk'uwahariwe. Rero iyo turavuga guharira no kwibagirwa. Iyo ndiko ndavuga guharira sukubika uwo mubabaro, sukubika uwo mururazi, sukubika uko kumva uwo mubabaro umuntu yakubabaje. Uguharira no kwibagirwa. Ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko twacunguwe bw'amaraso ya Kristo Yesu, kandi ngo twahariwe ibicumuro vyacu. Imana yaraduhariye ibiciye muri Kristo Yesu. Wari kurankukira no munsi ukwiye kwakira imbabazi z'Imana, ukaba atabuzima bwawe uraha Kristo, ukwiye kwemera ko wahariwe, hamukakira izo mbabazi ziva ku Mana. Ntizishobora kuvuga ku mbabazi ugirira umuntu utigeze kwakira imbabazi ziva ku Mana. Warakira imbabazi ziva ku Mana, biroroshe yuko nawe uharira. Utahura yuko wagiriwe ubuntu, Imana ikakugirira imbabazi. Naho umuntu yugirira nabi gute, uhamarirwa kumubarira nkuko wahariwe. Ndagoma dusome abikorosa igice ca kabiri ku murongo wa 13 gushaka ku murongo wa 14. Havuga ngo kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro vyanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabagiranye bazima nawe imaze kuduharira ibicumuro vyacu vyose. Aha ni Paulo kandikira abikorosa arababwira ngo hamwe mwari mugipfuye n'ivyaha vyanyu mugicumuye, ngo Imana yaraduhariye, iduharira ivyaha vyacu vyose. Rero wowe uri kurangira no muzwe gutahura yuko twagiriwe imbabazi. Nimba twaragiriwe imbabazi, duhamagarirwa ratwe guharira. Naco bitwaye ico umuntu yagukoreye, naco bitwaye igihe bimaze warabitsomuza ururazi mu mutima wawe, uhamagarirwa kuharira
kubera ko nawe we warahariwe ibicumuro utari gushobora kwikurako, ariko umwami wacu Yesu Kristo yapfuye mu kibanza cyawe, yatanze amaraso yo mu kibanza cyawe, yakubiswe izo wari gukubitwa, kuko ingero y'icyaha jambo ry'Imana ryavuga ko ingero y'icyaha ngwari urupfu, nta mbabazi zari ziriho, mugabo Imana itanga ikigongwe mu mwana wayo. Rero igihano kikorenkesha amahoro cyaguye kuri Kristo Yesu, kugira ngo uno munsi wewe wige nawe guharira abandi, wige gutanga imbabazi, kuko imbabazi nawe warazigiriwe. Dusome mu Baroma igice cya 5:8, jambo ry'Imana tubwira ngo ariko Imana yatweretse urukundo rwayo idukunda, kuko Kristo yadupfiriye tukira abanyabyaha. Imana yagaragaje urukundo. Iyo uriko uravuga kugira uharire umuntu, wategeza gusunikwa n'urukundo. Erega uwo muntu utari kuraharira bishobora ko nawe kuba yaragukoreye ico kibi bitari kuberamu amahoro, mugabo igihe umwegereye ukamubwira ko umuhariye, bishobora nawe kumubohora. Rero uwo uri kurankira no munsi ukwiye gutahura yuko nimba warahariwe na wewe ukwiye guharira. Hari imbabazi waronse ziva ku Mana biciye mu mwana wayo, nico gituma na wewe ukwiye guharira. Uguharira, iyo uhariye nivyo urabohoka wewe, mugabo urabohora nujya nyene yakugiriye nabi, naco bitwarira ivyo yagukoreye. Iga guharira. Ndize ko umwanya kubaye umwanya mwiza watahuye yuko hari imbabazi wagiriwe, nawe utegeza kugirira imbabazi abandi. Ngo dufate umwanya wo gusenga mutoya, hama wewe uri kurankira no munsi ufata ingingo yo guharira. Ushobora kurankira no munsi mugabo ukaba utigeze wakira imbabazi z'Imana, turonkerwa muri Kristo Yesu. Naco bitwaye ibyaha umazemo iminsi, naco bitwaye ubuzima urimo bw'ivyaha. Ndagomba ndakubwire yuko hari imbabazi twahawe. Izo mbabazi nazo twazihawe muri Kristo Yesu. Imbere yuko dufata umwanya wo gusenga wundi, ndagomba tubanze dufate wewe uri kurankurikira utarakira imbabazi z'Imana, utarizera Kristo n'ubwo bwawe, ufata ingingo zo kumwizera. Ndagomba dugufashe mu isengesho ritoya. Iyo sengesho ntiribwira jewe, uribwira umwami w'abami. Umubwire mwami, ndashaka kwakira imbabazi zawe, ndashaka guharigwa biciye mu mwana wawe Yesu Kristo. Ni wakira izo mbabazi bizokorohera nawe guharira abandi, kuko uwahariwe vyinshi. Bibiliya niko itubwira ngo umuntu yahariwe vyinshi niwe nawe bishoboka ko ashobora guharira, niwe nawe bishoboka ko atahura ikiguzi Imana yatanze. Nawe dufata umwanya wo gusenga. Rero hari amajambo ndagufashe gusenga, uyasubiremo. Siyaza gutuma wakira imbabazi ziva ku Mana, siyaza gutuma ukizwa, ariko aya majambo azagufasha kubibwira Imana. Reka ribisengesho ubwira Imana, uvuge data, datahuye ko ndi umunyabyaha, datahuye ko ntashobora kwikiza, datahuye ko Kristo Yesu yapfuye mu kibanza canje. Igihano kinonkesha amahoro cyaguye kuri we. Uno munsi ndamwakiriye ng'umwami n'umukiza. Uno munsi ndavavanuye n'ivyaha vyose nahora ngenderamo. Nemeye gukurikira Kristo, nemeye kwakira imbabazi ziwe. Urakoze data mwiza, kungiriye neza. Ndabise ndavyizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Nimba wasenze ino sengesho, wakira imbabazi ziva ku Mana, wakiriye agakiza, wakiriye Kristo mu buzima bw'iwawe. Rero Bibiliya ivuga ngo wakiriye umwana afise ubuzima. Muri wowe ufise ubuzima, kandi ubwo buzima nibwo bushobora gushoboza guharira, bwo bushobora gushoboza kurekurira abandi, kuko wibuka imbabazi wagiriwe. Nimba hari ibya Imana yaguhariye, nuko nawe ushobora guharira uyundi yakugiriye nabi. Ndamba dufata umwanya wo gusenga. Rero ushobora kurikora muri no mwanya, ubwo akaba hari umuntu yakugiriye nabi, hari umuntu yakugiriye nabi wabitse mu mutima, uwo muraza wabitse mu mutima muri no mwanya. Ndamba dufata umwanya wo gusenga, hama ukureyo, umurekurire, uvuga no guhera no munsi ndafashe ingingo yo kumurekurira, kuko utegeza kubivuga, kuko utabivuze ntuza kubohoka. Bivuga ubibwira Imana, uvuge Mana, uno muntu ndamurekuriye. Ndamba dufata umwanya wo gusenga. Data mbiza ndakoresa umuntu akarankurikirana mwami. Mwami yatahuye yuko hari imbabazi wamugiriye,
nawe umusunikira guharira abamugiriye nabi. Data mwiza ndamusengeye, data mwiza aho yicaye ariko arankurikirana mwami, umushoboze guharira mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga mwami yuko ari wowe ushira muri twebwe ugomba no gushaka. Reka data mwiza ushire mu mutima wiwe ukugomba guharira, aho mwami avuga ko bigoye. Reka mwami umushoboze gufata ino ngingo yo guharira umuntu yamurenganije, yo guharira umuntu mwami yamutwaye ivyiwe, yo guharira umuntu mwami yamugiriye nabi, yo guharira umuntu yamuvuze nabi, yo guharira umuntu mwami yamunyaze, y'umuntu mwami yamushize muri sentare. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo umugirire neza, umuho mutima wo guharira, utaraba ivyo yakoze ariko urabije amaso yawe data, wowe utatubabariye mwami uharuye ivyo twakoze. Reka data mwiza umugirire neza, aho yicaye mwami umugirire ubuntu bwo gufata ino ngingo. Urakoze data mwiza kumugiriye neza, urakoze data mwiza kumufashije. Ndasengeye n'umuntu akarankurikirana mwami amaze imisi agendera mu vyaha, yatahuye mwami ko uri Imana itanga imbabazi. Ndamusengeye data mwiza umugirire imbabazi, umushoboze nivyo mwami yitwa ko akijijwe mbwa hari ubuzima ariko aragendera mu butari bwo. Mugirire imbabazi data, mushoboze mwami, mushoboze kwihana no kugenda ukugomba. Urakoze data mwiza, ndagushize hejuru, ndagutaziriye uko ari wowe wenyine ushoboye. Ndasengeye n'umuntu akarankurikirana mwami afise ingwara. Ijambo ryawe ravuga mwami kugumishagu yawe twarakiza ingwara, ni igikorwa wakoze haheze imyaka 2000 birenga mwami. Rero data ndakwereza no muntu yicaye ariko arankurikirana mwami, uri karababara munda yakira ugukira, umaze imisi yumva estomi mujya yakira ugukira, umaze imisi yumva umutwe umujya yakira ugukira mwami, uwo mwami ugwaye igikebo yakira ugukira mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ufise ikibazo c'amaguru avyimbye yakira ugukira mu izina rya Yesu Kristo. Ufise mwami umutima uguma wiruka yakira ugukira mu izina rya Yesu Kristo. Ufise mwami uruhe budahera aguma yumva umenga ararushe yakira ukwidegemvya mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze data kubugendereye, koza tamiza kubohoye, koza tamiza kuri umwizigigwa, nushigwe hejuru, nutazigwe kwa tandi Imana ihwanye nawe. Ndagushima mwami kungiye kumva intahe z'ukuntu ugira neza, z'ukuntu ubohora, z'ukuntu mwami wabohoye mwami abababajwe mwami bakemera guharira. Urakoze tamiza kungiye kumva intahe biciye mwami bw'ino jambo, biciye mwami kuri no masengesho, nushigwe hejuru data. Ndabisenda ndavyizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Ndizeye ko watahuye neza icari cyo guharira n'icari cyo imbabazi z'Imana. Nimba waragiriwe imbabazi n'Imana, uhamagarirwa nawe guharira, kuko guharira niwo mwandu w'umuntu wese yizeye Kristo n'ubwizango bwiwe. Ntukwiye kwemera ko hari ikintu kiguma mu mutima wawe, ko hari ukwango ruguma mu mutima wawe, ko hari umururazi guma mu mutima wawe. Ukwiye kwemera guharira kugira ngo nawe widegemvye. Bibiri ivuga ngo uzomenya ukuri, ukuri kuzoha kwidegemvya. Ukuri ni ijambo ry'Imana. Igihe wemeye ijambo ry'Imana rikubwira, uba utanguye kugendera mu buzima bwo kwidegemvya. Rero ndizeye ko ano majambo yabafashije, ukaba ufise intahe. Utwandike kuri izo nimero zgacaho munsi, nkuko nkunda kubivuga. Tumaze kuronka abantu benshi badushingiye intahe ivy'Imana yabakore biciye muri kino kiganiro. Hari bariko barakora ivyaha, bumvise ijambo ry'Imana bakandika bavuga ko bihanye, batagisubira kandi kubikora bivanye n'iki jambo ry'Imana ryari ko ravuga. Hari bari bagwaye bakavuga ngo twari tugwaye tutumva neza, hama muri ko murasenga Imana iradukiza. Nimba Imana yashoboye gukora ivyo bintu, nuko nawe ishobora kubigukorera. Abatariko barabona ingene inzira zimeze, batariko barabona imbere n'inyuma, twarasenze turifatanya gusenga nabo, Imana ibagirira neza. Arabatanze imitwaro, babonye Imana ibagirira neza. Nimba Imana yabikoreye abo bantu, nuko nawe ushobora kubigukorera. Utwandike dushingira intahe, tunezererwane nawe, hama ukaba ufise umutwaro. Utwandike izo nimero zgacaho munsi, utuho mutwaro. Sije jenyene ndabisengera, turafisa abo dukorana ngaha dufatanya gusenga. Iyi mitwaro ije turabisengera. Rero nimba ufise umutwaro uwuzane,
tuzogufasha gusenga kuko nico twahamagariwe. Rero nawe utambuka ibiganiro nk'aya mango, Imana ibane nawe.